Abaramutse n'abahani ikaze mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza. Subire ndabaramutse n'abahani ikaze kuko mukurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu ya ICTV. Yambonesha kuri mwe Rudende yabemereye kujira bashikiriza inkuru n'ibiganiro vyose bitandukanye biba biriko biravugwa. Ko twabimemereye turabandanya kubashikiriza inkuru zitandukanye ziba zagiye ziratangazwa. Ano makuru yacu tugaruke kubivugwa muri CNDD-FDD n'urugamba Perezida Ndayishimiye arimwo n'urugamba rwo kwigizayo abahoze bakomeye ku ntwaro ya Petero Nkurunziza, ariko nanone biboneka ko bishobora kubangamira Perezida Ndayishimiye mu ntwaro yiwe nshasha. Haravuzwe inyinyurana ridasanzwe hagati y'ibihanganje muri CNDD-FDD vyatanguriye kuri General Alain Guillaume Bunyoni. Kuri ubu General Alain Guillaume Bunyoni arapfunzwe avundiye mu munyororo. Haravuzwe guhangana gukomeye hagati ya Perezida Ndayishimiye umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Haravuzwe abahora ari ntakogwa ko ku ntwaro ya Petero Nkurunziza, kuri ubu bose bariko barigizwe inyuma. Umutego ukomeye Nkurunziza yasizemwo Perezida Ndayishimiye nawe nyene yoba yaratahuye uyundi mukenyuro wo kwigizayo ivyo bihangange kugira abandanye n'ibikorwa vyiwe vya misi yose. Mutirone rero vyoba vyifashe gute? Ka tugaruke kuri bimwe biriko biravugwa nyene muri CNDD-FDD ndetse n'ibintu bitoroshe vyoba biriko biraba muri uyu mugambwe w'inkona. Nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe kugira urajushikirwa n'amakuru n'ibiganiro dutambutsa umunota ku yundi kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV, aho ushobora kuronka amakuru n'ibiganiro bitandukanye biba vyagiye biravugwa, byavuzwe mu binyamakuru bigaruka ko ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibindi vyinshi biba vyagiye biratangazwa. Burya Petero Nkurunziza yo adapfa vyari guca bigenda gute? Muri CNDD-FDD haravuzwe vyinshi, ariko nanone ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD ryo kuwa 26 z'ukwezi kwa mbere 2022 niryo ryemeje Evariste Ndayishimiye nk'uzoserukira uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2020. Burya iyo Nkurunziza adapfa Ndayishimiye abatwara iki? Ingingo imugena yasomwe ubwa 10 inyuma y'ingingo zihambaye zari zerekeye Petero Nkurunziza. Ububasha budasanzwe bwari bwahawe Nkurunziza. Nkurunziza yiswe imboneza yamaho y'umugambwe CNDD-FDD, kandi ikoraniro ryemeje ko ari we wenyene yitwa gutyo. Ikoraniro kaminuza ryemeje ko Nkurunziza ari we ahagarariye isezerano ryabaye hagati y'Imana na CNDD-FDD, kandi ko bizokwama gutyo imyaka yose uwo mugambwe uzobaho. Ikoraniro kaminuza ryemeje ko Nkurunziza aza kwisonga ry'abagize inama y'inararibonye za CNDD-FDD, kandi ko abagize urwo rwego badahinduka kiretse bajejwe amabanga atajanye n'urwo rwego canke bagahemuka. Ivyo bisigura ko Ndayishimiye atari kurongora urwo rwego rukuru rutwara umugambwe, kandi ko atanashobora guhindura abarugize. Ibi vyashitse mu gihe n'inama nshingamateka yari hejeje kwemeza ko Nkurunziza ari imboneza yamaho mu gukunda igihugu.
imushiriraho itegeko rimukingira, rimuha ikambi imurinda, rimugabira umuriyaridi w'amafaranga y'amarundi, ritegeka ko bamwubakira ingoro mu kibanza yihitiyemwo, ritegeka ko abazwa imbere y'uko hafatwa ingingo zihambaye mu bijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu mu vyo gucukura ubutare no mu bindi bihambaye mu buzima bw'igihugu. Nkurunziza niwe yitoreye abarongora inzego zihambaye z'igihugu n'umugambwe. Nk'uko Perezida Ndayishimiye yavyivugiye, Perezida Nkurunziza niwe yagiye amuhaye amazina y'abashira mu bibanza bihambaye. Abayoboke bahambaye ba Nkurunziza bahawe inzego zose zikomeye. Generali Bunyoni yahawe kurongora leta. Gerase Daniel Ndabirabe yahawe inama nshingamateka. Uwujejwe amahera ya Nkurunziza Pasitori Emmanuel Sinzohagera yahawe inama nkenguzamateka. Umugambwe wahawe Reverie Ndikuriyo. Ikibanza gihambaye conyene Evariste Ndayishimiye yari afisemwo uwiwe cabaye ic'umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo, nawe nyene yamusanzeho siwe yamugenye. Ndayishimiye yobaye ari igishusho. Umukuru w'igihugu atagira inguvu ku mugambwe mu gihe Nkurunziza yogumye ari umukuru w'inararibonye, Ndikuriyo akaba umunyamabanga mukuru. Nta jambo Ndayishimiye aba afise muri CNDD-FDD, ahubwo aba ajejwe gushira mu ngiro ivyo Nkurunziza na Ndikuriyo bashaka. Umukuru w'igihugu nta jambo aba afise muri leta irongowe na General Bunyoni, kandi bikaba bizwi ko Bunyoni na Nkurunziza ari akadasohoka. Ndayishimiye yokeneye kubaza inama nshingamateka kugira akure Bunyoni. Iyo nayo ikaba mu minwe ya Ndabirabe asanzwe azwi nk'umuntu wa Nkurunziza. Ikitavuzwe co ni inama nkenguzamateka mu minwe ya Emmanuel Sinzohagera, umwizigirwa akomeye wa Petero Nkurunziza. Ijambo rya nyuma ku bijanye no gucukura ubutare ryobaye kwa Nkurunziza. Umukuru w'igihugu atagira ijambo mu mugambwe avamwo, akaba atagaba leta yiwe, akaba atagaba ubutunzi bw'igihugu, yabaye ari iki none? Yobaye ari iki none? Ikibazo carakemutse. Umutima wa Perezida Nkurunziza waciye uhagarara giturumbuka. Umuyoboke mukuru wa Nkurunziza General Bunyoni ageze mw'ibohero rikuru rya Ngozi. Ntawuzi abandi ivyo babikiwe. Kazoza kaduhishiye vyinshi, kandi vyose nyene igihe uko biraza kigenda kirahita niko turaja tugenda turamenya vyinshi twagiye turanyegezwa mu butegetsi. Narabemereye ko inkuru zose zitandukanye ziba ziriko ziravugwa ndaja ngenda ndazibashikiriza umunota ku yundi. Wewe ico utegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri subscribe. Bamwe bati mbona Neva yari kubaganza muhiriwe gusa. Ati gusa yarikuye ko agasuzuguro kabo bagabo ndamukeje yubahwe Neva no muhinga cane. Ati shanu ukuri simbona impamvu mutama mu muvuga, ati ni mumureke yiruhukira amahoro kandi yarakoze yemwe. Ati twe ivy'imitima ntavyo tuzi, gusa aho haba hasigaye ko umuntu ategeka abo afise mu rugiwe. Abandi bati biraboneka ko Perezida atajambo yariko bafise, yarikuye ko agasuzuguro kaza mujeri. Ati vugisha ukuri umutima ntiwahagaritse, ati warahagaritswe, ariko ico nabonye Ndayishimiye yarababajwe n'urupfu rwa Nkurunziza n'ubu amwita sokuru. Ati inda ndende ihumira indya ikica akokize. Ati utazi umurundi amurunda mu nzu. Iyo migani ibiri niho yitahura. Hama ndabibutse ko
uwuzomwigira ko azoshikira kuri hari igihe muvuga ngo abanyurujwe ku ntwaro yiwe ko atakiriho ntibanyuruzwa canke ntabapfa bamwibuka. Ati ni vyiza yakoze. Ati Perezida Ndayishimiye yari kuba ari mu ngorane mu gihe yari gutwara Nkurunziza hari ntaco yari kuba avuze, ntaco yari kuba amaze. Ati nyene nk'uko mwabivuze cari kuba ari igishusho. Ati muri abasesanguzi bakwiye kabisa. Ati nimba Reyaroma vyagenze uko bikaba bigeze aho, barabe neza Neva ashobora kuba yaje nk'umuntu adasanzwe. Ati mbona atacoroshe ico nokwibaza, burya umutima gute wahagaze giturumbuka mu gihe hagombe himikwe umuperezida mushasha canke inyuma y'iryo koraniro. Ati muhava mumbwira ngo igihe ciwe cari kigeze, ni hatari kweri. Ati hari umugani w'ikirundi uvuga ngo inda ndende ihumira indya ikica akokize. Ati ndawutahuye ubu nyene. Nta kintu kimbabaza nk'iyo numvise umutima wa Nkurunziza warahagaze ca numva noseka. Ati aba yihagarika aho yeretswe, none sha n'umugore wiwe asigaye afise ijambo. Ati yaragikemuye ico kibazo nyene ntikiri ingorane. Ati nuko nzi neza ko ni vyinshi bamwe n'abandi bagiye baravuga kuri zino nkuru tuba twagiye turabashikiriza. Nawe ufise ico ushikiriza uraja muri commentaire maze ugire ico uvuze gisangiza abanywanyi bacu. Mu kanya nyene nk'uko nabimemereye ndaza mbashikiriza n'izindi nkuru zitandukanye ziriko ziravurwa.